ndabaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi ndaramukije abo muri Australia ndaramukije abo muri Europe ndaramukije abo muri Asia Amerika Africa East Africa umurundi wese ahari n'abandi banyamahanga bose bumva ururimi rw'ikirundi ndabaramukije uno musi turafise umushitsi reka rero uwo mushitsi atwibwire ndabaramukije mwese abatabura ururimi rw'iwacu amazina yanje nitwa Iradukunda Simplice Leon mugabo bakaba banyita abantu benshi Irade Sempa bivanye n'akazi cyangwa n'impano sanzwe nkoreramwo nkaba ndumurundi nkaba nkijijwe nkaba mba muri Canada Edmonton ego Canada nini nifise ama province menshi akaba ba muri Edmonton Irade none wewe usanzwe uri umunyeshuri urakora nkuko nabivuze mba muri Edmonton sindi umunyeshuri ndakora akazi nkuko abandi bose bakora hanyuma nka cankora n'umuziki donc navuga yanivye urakora ugakora umuziki hari umuririmbyi umwe mu Burundi yigeze kuvuga ko dukora nk'ibimashini none ko nzi muri Canada dukora nk'ibimashini wararonka umwanya w'umuziki bo ntiyabeshe nuko nabonye benshi bamuteye amabuye ariko ko gukora nk'ibimashini turabivyaza umusaruro so umwanya w'umuziki ndawuronka kubera umuziki bisaba kuwihebera bisaba kuwitangira nka kujya yukundi ikintu uteza kucitangira ukagapea sacrifice kuri ico rero umwanya w'umuziki ndawuronka ndiyaranja mu kanya gato ndonka ariko akaba harimo umwanya w'umuziki none murubatse cyane ndubatse ndumupapa Imana yarantiteka ngira ibuntu nkabase umugore umwe wenyine hanyuma nkabamse n'umwana umwe amen yes nawe nyine twizere ko azohava avuza igitari nka papa yego ndabona urafise igitari hano yego none usanzwe uvuza igitari ndagerageza kuvuza acoustic donc yimfise ego ndabwira abantu donc ibi ama-instruments abiri nzi kuvuza ni acoustic no gukoma amashi no gukoma amashi burya navyo nyene basaba ubuhinga rimwe ego ndakunda kubona ibitari bitatu kenshi usanga umwe ahagaze gutyo undi ahagaze hagati hirya wowe rero acoustic no mwakunda kuba ahagaze hagati cyangwa umupfa guhagarara ko mubibonye kose so sinazi ko afise position ahagararamwo mugabo urumva biba bitandukanye navuga hariho guitar bass hariho guitar solo hariho na guitar acoustic donc bashaka positiona mu position atandukanye mugabo ntabwo ari mpaka ngo umwe ategerezwa gukurikirana n'uwundi gutyo ego apari kuvuza igitari uraririmba ego ndi mu vocalist ndaririmba navuga nico kintu cyane nkoreramwo ndi mu vocalist nkongera nka coachinga n'abandi mu buryo butandukanye okay mu vocalist uri kurayibwira nk'abantu batazi muziki n'umuntu abameze gute sinzi ko nocita ngo umunyamajwi mu Kirundi donc ndaririmba niyo ndumu kankoresha icongereza nitizo ururimi rw'amahanga ndumu ririmbyi abicisha muri studio cyangwa recording nkongera nkaba umu worship leader ego ni twari ahanini ndumu
sinzi no byita mu kirundi numva biriko birandi mu artist cyane mu artiste mu no artiste kujyana niko numva niryo terme bakunda gukoresha ego ukavuga ko uri muririmbyi twumva amasorte menshi y'indirimbo ntumbaze je sindi umuririmbyi numva ngo hari amasorte menshi y'indirimbo none wowe uririmba muri uwo rwego je ndi muri carrière solo donc niyo mbona muri hip hop vraiment ico genzo ndiko ndakubesha cyane mbona mu yindi mudiho bon muri carrière solo ego uri muri carrière solo uri mu baririmbi mu ma gospel cyangwa ndi muri gospel music ariko ndakunda kubisigura mvuga ntibibujije yuko n'izindi ziririmba ça dépend gusa ya importance yazo umva nka karimbo madame jo kurukundo ndiko ndadedia par exemple nko umukenyezi wanje nta kibazo ndakamuririmbira ari indirimbo y'igihugu badusabye kugira duterere mu iterambere ry'igihugu nta kibazo ndayiririmba Kakira je nawe numva bavuga ngo umuntu aririmbye ari umukizo akaririmba ivy'urukundo ntashemo Yesu ngo abayaguye none Yesu bawaguye ni babiririmba nibaza yuko ari kubera twigishije Imana mu buryo butaribwo kubera ko ibintu byose turabivangatiranya ugasanga rero bihwanye n'imico n'imigenzo yo kungene twakuze mu miryango ariko ntabwo waguye na gatoya kuko urukundo rwanditse no muri Bibiliya donc rero uvuka muri famille y'abakorera Imana cankwe wagiye kumenya Yesu waramaze ku giti cyawe waramaze gukura mvuka muri famille kijijwe papa wanje ni pasteur mama wanje ni mama pasteur hanyuma donc urumva toute la famille muryango wose turakijijwe ariko sinavutse nkijijwe natwe kenshi baravuga ngo wavutse kijijwe babaza bakabaza kubera ko nta muntu umwe avuka kijije twese Bibiliya yerekana ko tuvukana cyacu inyanduruko tuvuga turi abanyabyaha hanyuma tukaza kwizera iyo twumvise ubutumwa bwiza ariko nakuriye muri famille kijije donc nkurana indero Kristo ari naco nshimira abavyeyi banje cyane kuko barakoze ubwitange budasanzwe kugira ngo ngere kuri revongeze kuri munsi nuko urakoze Irade kutubwira murumvise ubuzima bwiwe murumvise ko avuka mu muryango w'abakijijwe kera nahora nibaza yuko ufise papa wawe ari umupastori mama ari umukozi w'Imana automatiquement nkakujya tuvukana ama nationalité naco nibaza ko avuka nabonye nakijijwe ariko muravyumvise yuko agakizura gakorera nuko rero Irade ufise projet yawe urakakira oh sorry agakizura kakira ego none Irade nagomba rero utubwire projet ufise ni yahe ego uramaze gusohora izo ndirimbo nihe projet ufise muri avenir projet mfise muri avenir ni kwagura igikorwa canka kwagura impano Imana yampaye biciye muri ibi bikorwa nkora ndafise indirimbo zishika kuri 5 ziri kuri YouTube channel yanje n'andi ma platform za Spotify n'ahandi hanyuma muri kazoza ndafise umugambi wo kuzosohora izindi nyinshi no gukora ico twita mu Congereza kuzilauncinga album yanje ngira ko nsaba imbabazi hari abantu benshi bari biteze ko nshobora kuzokora evenement mu minsi iza yo kuzilauncinga ariko ntibyakunze bivanye n'imyitwarariko y'ubuzima tubayemo ngaha ariko ndafise izindi ndirimbo nyinshi ziri muri studio niteguye gusohora projet yanje niyo kwagura impano niyo kwagura ibikorwa no kubikwiza hose kugira ngo abantu batandukanye babimenye kandi bigire impact ku buzima bwabo murakoze cyane gose turumva ko wari waramaze gukora ibikorwa ubu naho ugomba kwagura projet none mu bikorwa byawe wari umaze gukora ama concert est-ce que ni wari wamaze kuyakora umaze kuyakorera hehe cyangwa utarayakora naho urafise iyo migambi kubijanye n'ama concert ndamaze gukora concert imwe cyangwa zibiri sinibuka neza ariko aho nayikoreye hari mu gihugu ca Uganda Kampala natwa mu bantu baza kuraba iyi video ndatswa hari abaca bavyibuka ndayikoreye muri eglise nasengeramo yitwa Calvary Chapel yari concert nini vraiment natwa hari muri 2018 ariko ico gihe kubwimvo izi canko ziriya umuryango wanje twaciye tuza muri Canada urabona naho ubuzima tubayemo ngaha n'ubuzima kubitana ariko ndamaze no gutumirwa ahantu hatari hake no mu evenement
ariko pour le futur ndafise imigambi myinshi yo kugira ngo ngwize ivyo bitaramo kugira ngo nifadikanye n'abandi mu guhimbaza Imana. Amen. Hama mu Burundi naho nka projet ni murakorerayo canke uba wimirije kuzakorera projet mu Burundi? Mu Burundi narakoreyeyo projet niyaziko hari kera cyane nko muri 2013 12 guco nkiririmbira mu mugwi natanguriyemo witwa Restoration Voice Ministry w'Ingozi. Twarakunda ko organiza ibiteramo haba mu Kayanza, Ingozi n'ahandi henshi. So sinohara ama concert twakoze ama concert menshi n'ama evenement menshi aho niho nevoriwemwo no kugira ngo ntangure gukora so umva ndafise migambi yo kubandanya kugira ngo subire mjure wa muriro nahoramo. Amen, amen, amen. Basha murakoze vraiment ku ntuzenya ku bikorwa byanyu mutubwiye ariko ntimwatubwiye exactement ama platform aho twashaka kumenya ama platform yawe. Ma platform yanje ni Spotify wandika Irade Sempa ko nyene, hanyuma na YouTube channel urabona YouTube channel niyo abarundi benshi canke abantu bavuga ururimi rwacu dukunze guhurira ko cane, navuga niyo nago rubuga mu imyaka ruyoboye. Wandika Irade Sempa IRADESYMPA Irade Sempa, na wandika tishimuhoraho Irade Sempa, donc tubona YouTube channel yanje ugaca subscribing. Murakoze cyane gose, turabakeneye kugira dushigikire Irade Sempa mu bikorwa vyiwe vyiza cyane, kandi na message yatubwiye ko mu ndirimbo ziwe harimo ama message ashobora kugira ikimazi abantu. Nuko rero Irade Sempa ikiganiro cyacu kigarukirije ngaha, reka tuguhe umwanya namba hari ico twoba twibagiye washaka gutanga ko mu message ugitange, hama ubone gusezera abakunzi ba NE Production. So nazo ko message ntanga ni juste message yo kugushimira Madame Jo kugitange bwawe, ndakunda gukurikirana ibikorwa ukora, kandi le fait kuri kuranashigikirana NE Production ari kitangura byerekana yuko urafite ubwitange bwinshi muri diaspora y'abarundi n'abandi bose batahura ururimi rwacu. Nagenda gushimire ko wanyumviriye ko kantumira, ndazi ko ari iteka wanteye na NE Production ukamwanyumviriye ko, donc ndabifatanya Imuhira Media na NE Production kubona mwantumiye, ndabibashimiye. Hanyuma message nogira ko ntanga ni message buri munsi, ntanga message y'urukundo aba diaspora, surtout kubera ko izi ni platform zikora muri diaspora, mukundane mufashanye, mutugire ubumwe, tugire urukundo, dukunda n'igihugu, Imana ibahezagire. Amen, amen. NE Production nizere ko niyandikisha muri benshi bantu b'Imana. Yego, tubabikiye ama surprise y'ibiganiro cyane cyane bibera hano muri Canada, bikabera ku isi yose. Tuzokoresha na technology idasanzwe ya Zoom, aho tuzoba turatumira abantu bakene gushikiriza ivyiyumviro muri NE Production. Nababwiye ko umwanya wose nihenda muze muravyandika muri commentaire kugira tugwize ama commentaire. NE Production abashaka tuzokorana bari mu Burundi, tuzokorana n'abarundi bose ku isi yose dukoresheje ama Zoom cyangwa badusanze ku biro vya NE Production. Nuko rero Imana ibahezagire. Ciao.